turagushima kugira neza kwawe Mana, turashima kuriho wamyeho, uri Imana wamyeho ibihe bidashira, natwe baduteye iteka utugira abana bawe. Turagushima Mana ko twacitse abana bawe, bana mu rugo. Ndakweretse umwanya mwiza w'ijambo ryawe Mana, uganiriza imitima yacu, duhagarare dushinzwe neza muri wewe, mu izina rya Kristo Yesu nsenze nshima, amen. Baririmbyi bakoze. Ijambo umukristo ni ijambo ryatanguwe n'abariko baritegereza, basanga abo bantu basa n'umugabo umwe bigeze kumenya, uwo nawe yari Kristo Yesu. Bararaba imyitwarire yabo, bararaba ingene babayeho, bararaba ingene bavuga, bararaba ingene bagenda, bararaba ingene biyumvira, bararaba ingene basenga. Baravuga ati aba bantu basa na Kristo, basa na wa mugabo naho tutamwizera. No kuvuga ngo mu ntango izina ubukristo ntibagiswe kuko ryari izina ryiza, ahubwo bagise kuko bariko barabacokora, babita ko basa na Kristo, ariko vy'ukuri ntibamenye yuko bariko baravuga ahubwo ico twahamagariwe kuba. Barabitegereje baravuga bati basa na wa mugabo umwe yapfa amaniswa ku musaraba ari gusa. Abagabo umenga basa na wa wundi nyene, ivyo bavuga n'ingene babayeho basa nawe. Byavuzwe n'abapagani, ariko tugiye kubona Kristo ivyo yavuze, tubona yakoresheje irindi zina. Naho Kristo yigeze avuga ngo muze mube aba Kristo, ahubwo yavuze ngo mugende mubahindure kuba abigishwa. Abigishwa bande? Abigishwa biwe, abigishwa ba Kristo. Kuba umwigishwa uko imyaka yagiye irahera byagiye umenga nta gaciro rifise, ariko nashaka kuvuga niryo rifise agaciro gakomeye, kuko niryo Kristo yasize avuze, kandi yifuza yuko baravye abagenda nkawe bavuga bati basa na Kristo. Inyifato yabo, ingendo yabo, ibikorwa byabo basa na Kristo. Ijambo ubukristo ryagirira takaza akanovera karyo. Umuntu akitwa umukristo kuko yinjira mu rusengero rw'abakristo. Umuntu akaba umukristo kuko yabatijwe, agahabwa izina rya Petero canke rya Yohani canke rya Yakobo. Kubera yahawe izina ry'igikristo aca ahinduka umukristo. Ariko ico Imana yagomba ryari rirengeye kuba izina naho usengera, byaba ivyerekeye ubuzima bugaragaza Kristo. Uko niko kuba umwigishwa wa Kristo. Kuba umwigishwa wa Kristo nico duhamagarirwa kuba, nico n'ishengero ryose ryategerezwa kwitwararika. Mbega aba bantu ndiko ndabajana gusa na Kristo? Mbega abantu iyo batariko baja mu gusa na Kristo baca bahinduka ishirahamwe. Ishirahamwe rijejwe kugabura imitahe. Iyo hari uwabuze umutahe canke ataronse ivyo yarakeneye, aca bishira mu mashati, baca bafatana mu mashati, kuko sabigishwa. Nico gituma Yesu yasize avuze ngo genda mubahindure kuba abigishwa. Abigishwa si ikintu kikugwako nkuko twame turabivuga, n'urugendo. Uno munsi rero ndashaka ngo tuganire l'essentiel, ibikenewe, ibyangombwa dans la formation des disciples. Nibiki bikenewe kugira umuntu, sivyo byonyene ariko ni byinshi ibyo tuzakuganira uno munsi, bashobora kuba ari nka bitatu. Ariko nibiki bikenewe kugira umuntu ahinduka umwigishwa. Umwe Kristo yasize avuze genda mu muhindure kuba umwigishwa. Amashengero no munsi nino saha aruzuye. Aho tuza gutahira uraza kubona amabibiriya aruzuye mu mabarabara. Bamwe bayafise mu mashakoshi, abandi bafise mu kwaha. Harimo n'abagenda na ibitabo by'indirimbo, harimo n'ibindi by'itabo by'ingenzi. Nkuko umenga ibi nivyo bitwerekana ko tuba umukristo, ariko ivyo sivyo vyerekana ko turaba Kristo.
urashobora kuba ufise Bibiliya mu ntoke ariko utigeze uyisoma cyangwa ataco yavuze ku buzima bwawe, aho nturi umukristo, nturi umwigishwa wa Yesu. Urashobora kuba kandi winjira mu isengero abantu bakigisha neza ariko wowe ugataha kwa kundi nyene. Uko siko kuba umwigishwa. Umwigishwa hariho ibimuranga n'ibiki none bikenewe kugira ngo umuntu ashobore kugera ku rugezo rwo kuba umwigishwa wa Yesu. Bike mu byo tuzakuganira mu kanya gatonya mfise, nifuza ko Imana yotwugurura amaso tugatahura ngo Imana ntiyifuza ko ninjira nsohoka, ntiyifuza ko nitirirwa hondi, ariko yifuza igikuru na gikuru ko nitirirwa izina ryiwe. Niko kuba umwigishwa wa Yesu. Abigishwa ba Yesu ni biki mu bikenewe cyane, bikenerwa kugira ngo umuntu abe umwigishwa wa Yesu. Turasoma Tito igice cya 2 kuva ku murongo wa 11 gushika ku wa 14. Tito igice cya 2 kuva ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 14. Tito 2 murongo wa 11 gushika ku murongo wa 14. Kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza. Aha. Utwigisha kwikunkumura uko tubaha Imana no kwifuza ivy'isi. Ukatwigisha kwama tudahugumba tugororoka twubaha Imana mu gihe ca none. Kwitega ivyizigiro vy'amahirwe no kuzoseruka kubwiza bwa Yesu Kristo, niwe Mana yacu ihimbaye n'umukiza. Yatwiguze kugira ngo aducungure, adukure kw'ivyo twagabitanije vyose, kandi yihumanuriye ubwoko ngo babe icibare ciwe, barwanye ishaka ry'ibikorwa vyiza. Iki gice kinyereka ngo ibintu bikuru byo kugira ngo mbe umwigishwa wa Kristo, nza kuvuga ibice bitatu. Ica mbere n'ubuntu bw'Imana, ica kabiri ni discipline. Discipline ni inyifato canke ingendo c'ivyo nkora. Ica gatatu ni icubahiro c'Imana, bigaragaza icubahiro c'Imana. Kuba umwigishwa, ibikenewe biranga umwigishwa wa Kristo ni ubuntu bw'Imana, les disciplines spirituelles ngina zibayemwo, hari ico ziza gukora, ariko kandi ni n'umuntu aha icubahiro Imana, ahesha Imana icubahiro. Nivyo bintu bitatu nza kuvuga. Ica mbere Bibiliya itubwira ku murongo wa 11 ngo ubuntu bw'Imana bwaserutse, ubuntu bw'Imana bwaraserutse buzanira abantu bose agakiza. Buzanira abantu bose agakiza. Ubuntu bw'Imana bwaraserutse. Name niyumvira ku ndirimbo ivuga ngo mbega ubuntu butovugwa bwavuye urubanza sinari kuzokora unemekwe n'Imana. Urugendo rwo kuba umwigishwa wa Kristo ruhera ku gusobanukirwa ubuntu twagiriwe. Ubuntu twagiriwe, ubuntu bwahindutse umuntu, uwo nawe ni Kristo Yesu. Yapfuye ku musaraba, apfira ibyaha by'abari mu isi. Ubuntu bwaraserutse. Ubuntu bisigura ngo ntaco ufise wogura, nta gaciro wobiriha, nta kintu ntacyo wari ukwiriye, ntabyo wari ubereye. Imana ngo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Ubu nibwo buntu twagiriwe, ngo igihe twari abanyabyaha ngo Yesu yagize iki? Yaradupfiriye. Yapfiriye abanyabyaha, ntiyapfiriye abagororotsi. Ubu n'ubuntu twagiriwe. Ubuntu butuzana gutahura igikorwa Kristo yakoze ku musaraba. Ubuntu bw'Imana iyo ndabuhushije, ibindi byose niko nakora nibyanje gusa, n'inkomezi zanje nibishikana ku kwishima no kwishira hejuru. Ariko igihe ntahura ubuntu nagiriwe n'Imana, bincisha bugufi, bikama kumuhimbaza ubuzima bwanje bwose.
iyo ntahuye ubuntu nagiriwe, nahura yuko ataco nshoboye atari ico wewe yakoze mu buzima bwanje. Iyo ntahuye ubuntu bw'Imana ngo bunyigisha kugenda nk'uko Imana igomba. Iyo ntahuye ubuntu bw'Imana buntahuza ngo nta kiguzi nari gushobora kuronka kugira ngo mve mu rupfundo nk'ubugingo budashira. Ubuntu bw'Imana bwaraserutse. Ikibabaje nuko uno munsi aho ubuntu bw'Imana bwaserutse ari abantu benshi batarasobanukirwa yuko ubuntu bwashitse, ubuntu bwabonetse. Ejo nako ndaganira ejo bundi n'abazokwakirwa n'abazobatizwa, turavuga kuri iki kintu c'ubuntu. Bavuga hari abantu no munsi babwira ivyerekeye igikorwa Kristo yakoze, akakubwira ngo nzokizwa mugabanza urindire mbanze mpebe ibi nibi hanyuma nzoza nkizwe. Ariko ubuntu bwabonetse ngo bugukize ukuri n'ibibazo byawe n'ibyaha byawe. Yesu ntananirwa gukiza ibyaha ngo naho byo bituratukura tukutuku bizokwera nka sheregi. Wewe ntushobora kwikiza, nta gakiza ushobora kwiha, nta gakiza ushobora kuronka kavuye mu bwenge bwawe. Abanyefeso igice cya 2 umurongo w'8 havuga ngo kuko twakijijwe kubw'ubuntu. Kubw'ubuntu twakijijwe biciye mu kwizera, si kubw'ibikorwa byacu kugira ngo ntihagire uwishima wirarira, ariko twakijijwe kubw'ubuntu. Ubuntu burengeye gutahura kwacu. Gute jewe noshobora kubabarirwa kandi ari je nakoze amafuti? Gute no kwemegwa nkaba umwana w'Imana kandi narakoze ibidakogwa? Ubuntu bw'Imana ni ikintu kidasanzwe. Urugendo rwacu rwo kuba umwigishwa wa Kristo guhera gutahura ubuntu twagiriwe. Iyo ndiko ndiyumvira ku buntu nagiriwe, ntangura kwiyumvira ibintu byinshi. Nkiyumvira ubuzima bwanje no burongoye gute, nobayeho gute, mbega ivyizigiro byanje byo bigarukira he? Iyo ataba ubuntu bw'Imana twese ni muri Gihenomu. Ariko ngo ubuntu bwaraserutse bubonekera abantu bose. Nino saha ubuntu bwaraserutse. We wiyumvira yuko uzoshobora kwakira agakiza ari uko uhevye ibi na biriya, uracafise urugendo. Kubera iki? Kuko uracari kuraruha kandi ubuntu bwaraserutse bugusaba ko wizera igikorwa Kristo yakoze. Nimba ushobora kwikiza, Kristo naco yaje gukora. Nimba ushobora guheba ibyaha byawe kuko we wabishatse, nashaka kukubwira ngo nta kimazi cy'uko Yesu yari kurindaza. Kuko twese twari kurondera uwo muti tukabikora. Ariko Bibiliya imbwira ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Nta bwiza bw'Imana twari gushobora gushikira atari uko Imana yonyine yitanze ishaka kuba mu kibanza cacu, yemera kwakira igihano cacu, arapfa mu kibanza cacu kugira ngo turonke ubugingo budashira. Urugendo kuba umwigishwa ntiguhagaze ku bwenge bwacu n'inkomezi zacu, ariko gutangurira mu gutahura ubuntu twagiriwe. Mpindukira mugenzi wawe mubwira uti twaragiriwe ubuntu, ariko kandi ntitubupfishe ubusa. Uno munsi hari abicaranye, hari abashobora kuba bicaye hano bariko bapfisha ubusa ubuntu twagiriwe. Ubupfisha ubusa gute? Nuko uwapfuye ku musaraba utigeze umuha agaciro. Igikorwa yakoze ntibigeze ugiha agaciro. Uracari kuragwana unigana kugira ubuzima bwawe bushire ku murongo, ariko kandi hari wamaze gupfa apfira uko kunanirwa kwawe kugira ngo uronke kunesha muri Kristo Yesu. Urugendo rwacu ruhera mu gutahura ubuntu twagiriwe. Ubwo buntu nyene nibwo buco butujana muri iki ca kabiri tuvuga. Ica kabiri kivuga ngo urugendo ibikenewe mu rugendo rwo kuba umwigishwa ni les disciplines spirituelles. Ndavuga ama discipline, iyo mvuze discipline mu Kirundi shatse kuvuga iki? Ni imyimenyerezo, voilà. Ni imyimenyerezo nkora. Bamwe bagarukira ngo kw'Imana ariyo yandondeye ikanyugura amaso nkaronka agakiza, birahagije ivyo ishaka izobikora, jewe ndi ngaha. Haraho ngiye
ndi ngaha, ishaka izobikora, idashaka ntizobikora. Ariko hari icyo twibagira mu rugendo rwo kuba umwigishwa wa Kristo, hariho imyimenyerezo duhamagarirwa gukora. Hari imyimenyerezo Yesu yasize avuze dukora, ariko iyi myimenyerezo tuyikora twisunze ubuntu twagiriwe. Haleluya! Ntituyikora nk'uko ab'isi bashobora kugira imyimenyerezo gusa bigaherera ku kurona imyimenyerezo yabo gusa, ariko twisunga ubuntu twagiriwe. Iyo myimenyerezo ni iyihe? Ndayicako mu ncamake. Bibiliya yatubwiye ngo ubwo buntu ko bwaserutse butwigisha iki? Kwikunkumura, kubaha Imana, ukutubaha Imana, ukwifuza iby'isi, ukwifuza iby'isi, ukatwigisha kwama tudahugumba, tugororoka, twubaha Imana. Voilà. Mu gihe ca none, iyo ntahuye ubuntu nagiriwe, Yesu ambwira imyimenyerezo nkora kugira ngo ngaragaze ubwo buntu nagiriwe bwo gucika umwana w'Imana. Ubwo buntu nagiriwe ngo bunyigisha kwikunkumura, mu gifaransa ngo ni renoncement, kurekura, guheba, gutakaza. Abenshi mu ishengero tubigisha kugira iki? Gucakira. Ariko ngaha ngo ubuntu bw'Imana buriko bunyigisha kugira iki? Guheba, kwikunkumura. Kwikunkumura iki? Ibikunda kenshi kutwumirako, ngo kutumvira Imana, ukwifuza kwa kino gihe. Abenshi turinjira mu ishengero tukuzura, mugabo byaratunaniye kwikunkumura. Turakeneye ubuntu bw'Imana na discipline, imyimenyerezo idusoboza kwikunkumura. Renoncement, gusiga, guheba. Turashaka kwambikwa, ariko ubuhuzu bubi twari twambaye kera ntidushaka kubuheba. Dushaka gusigwa, mugabo ntidushaka kozwa. Dushaka ibimota neza bagomba batwuzurizako, ariko tutazi koga. Ivyo iyo bicanze bica bicika ibintu bibishe y'urudavage. Kubera iki? Kuko tutigishijwe kwikunkumura, guheba, gusiga. Isi uno munsi iriko irazazanirwa, nawe urakijijwe, nawe usengana na babandi. Nimba usengana na babandi gira umeze nka babandi. Isi iriko irazazanirwa kubera iki? Nta rugendo rw'uko abantu bamaze kwakira ubuntu bw'Imana icyo Kristo yakoze bimenyereza, binjira mu myimenyerezo yo kugenda bahinduka basa nawe, mu guheba, mu gusiga, mu kwikunkumura, kutumvira Imana, ukwikunda. Isi iriko irashaka gushusha, ishengero iriko irashigereza gushusha n'isi, riko risa n'isi. Ishengero riri muri kuse yo gushaka gusa nk'uko isi isa. Ariko isi niyo iri kwiye kuturabira koko model, niyo iri kwiye gufatira kw'icitegererezo. Ariko uno munsi ibiharawe byose dushaka kuvyinjiza no mu ishengero, n'amategeko y'isi dushaka kuyinjiza mu ishengero, tukibagirwa yuko twakuwe mu bwami bw'umwiza tujanwa mu bwami bw'umwana wayikunda cyane. Muri ubwo bwami hari ukungene tubayeho bitandukanye gose n'ubwami twahozemwo. Ivyo ntibishoboka igihe tutatahuye yuko hari ubuntu budufasha kuba mu madiscipline, mu myimenyerezo spirituelle idufasha kwikunkumura. Ni bangahe basigaye barizwa no kumva yuko hari ikintu kitagenda neza muri jebe kandi ndi umwana w'Imana, Mana mfasha, maguheba. Ni bande bisonzesha bariko bavuga ngo Mana ndashaka ko iki kintu kimvako. Ariko kwisonzesha kwenshi kino gihe ni Mana mpa, Mana nyongera, Mana ngirira neza nkuko nawe wagiriye neza uriya. Ariko umutima wo gushaka guhinduka nukiriho. Ubuntu bw'Imana tuko tubupfisha ubusa. Twagiriwe ubuntu bw'Imana ngo ariko ngo butwigisha iki? Kwikunkumura.
ubuntu bw'Imana ntibutwigisha gusa kuvuga ngo jewe nagiriwe ubuntu kurusha abandi bose, ndaba mfise ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Oya, cyo si cyo gikorwa cy'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana butwigisha kuba mu madiscipline spirituelle, mu nyimenyerezo y'impwemu idushoboza kwikunkumura. Hanyuma tukagira iki? Ngo maze ngo kwikunkumura, ukikunkumura kutumvira Imana no kugenda nk'uko isi igenda n'ivyifuzo vy'inosi. Bibiri tubwira ngo ukabaho. Ubaho gute? Vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Igice cya kabiri, umaze kwikunkumura ikubwira ngo ukacubaho ubuzima bumeze gute? Somera. bukatwigisha kwama tudahugumba, Kwama tubaho tudahugumba, turi sensé, tugororoka, juste, twubaha Imana pieuse, mu gihe cya none. mu gihe cya none. Igihe cya none aho benshi bavuga ngo ibintu bya kino gihe biragoye. Mu gihe cya none abantu bavuga ngo ni ukunyene, ni temperature ya kino gihe, ugendera muri temperature y'ikino gihe nyene. Uko zivugijwe niko. Murumva iyo migani? Ariko itwigisha yuko dukwiye kubaho ubuzima buhimbara Imana, bugororotse kandi buri juste mu gihe cya none. Ni bandi none bariko bararondera ubuntu bw'Imana ngo bashoboze kubaho mu madiscipline spirituelle, mu myimenyerezo yo kubaha Imana. Abo nibo bari mu rugendo rwo kuba abigishwa. Nibiki bizodufasha? Nayahe madiscipline numva novuga? Bibiliya tubwiye ngaha ngo butwigisha kwikunkumura ivya kino gihe n'ivy'isi, ariko bukatwigisha kubaho ubuzima bwubaha Imana. Hari ikintu no munsi nashaka kubabwira ko kiriko kiragabanuka, kandi cyari umwimenyerezo ukomeye ushobora gutuma abantu bakomezwa mu kumenya ingene ubuntu bw'Imana batabupfisha ubusa, ahubwo bikunkumura ukutumvira Imana. Icyo kintu ni giki? N'amasengesho no kwisonzesha. Uko ibihe bigenda, ukwisonzesha ugenda kurahindura iforoma. Ubu unye hasigaye hari ukwisonzesha, nisonzesheje shokora gusa. Ibindi byose ndagira iki? Kubera akashokora ariko nkunda, ukaronka ryari. Nisonzesheje shokora, nisonzesheje ikawa gusa. Ariko ukwisonzesha ibindi byose ugasanga ni kwa kundi nyene. Amasengesho no kwisonzesha byaragabanutse mu bantu. Ni discipline imwe Yesu yasize avuze ngo nimubareke, abigishwa banje nimubareke. Ntibariko barisonzesha, nimubareke. Niyo umukwe yamara kuva muri bo, bazomenya icari cyo kwisonzesha. Twari dukeneye kumenya icari cyo kwisonzesha. Kubera iki? Kwisonzesha ni exercice spirituel, ni umwimenyerezo mu buryo bw'impwemu ushobora kugufasha guhagarara neza mu buzima bwawe, ukavuga uti umubiri ntunganza, umubiri ntacunganzamwo, ndawubwira nanje nti ndanse. Umubiri urabona imfungurwa, urazibona neza, ziranateguye neza, ariko urabwira umubiri wawe uti uno munsi ntukorako. Umubiri ugakoma induru, ugakoma induru. Kubera iki? Basi n'iryanyuma, basi n'iryanyuma, basi tufume tugira igice cy'umunsi amasaha 5 gusa. Umubiri ukawubwira uti ntukorako. Ni bangahe bahora banesha umubiri cyangwa umubiri uhora ubanesha? Ni wananigwa kunesha isahani y'imfungurwa, mbega icyaha coco bizokoroha. Nisho gituma kenshi usanga ngo nasanze nabiguyemwo. Wabiguyemo uhumirije? Wabigiyemo bibona. Kubera iki? Nta nguvu umubiri ugifise ugushobora kuvuga uti no. Mana mu buntu bugushobora kuvuga uti no. Ngirira ubuntu Mana, umpe amasengesho. Aya masengesho yanje nige kubwira umubiri wanje uti ivyo ushaka navyo ndaguha. Abenshi turongowe n'ivyifuzo vy'umubiri. Tugomba tuvuga ngo turi abigishwa ba Kristo, ariko turiko tumaramaza ubu
twita ko ari umwigisha wacu, Kristo Yesu. Kubera iki? Kuko hariho discipline yadusigiye yatunaniye. Gufungura kuva itariki ya mbere muri janvier gushika itariki 31 muri December, genda uharure wisonzesheje kangahe? Wabwiye umubiri wawe uti sindaguha ryari kangahe? Bamwe turahindura kuko umunsi twateguye kwisonzesha niho badutumira mu rubanza rugoye kandi rukomeye. Tugatubwira Imana kuko tubona amenga Imana yo nta nici bivuze ko tuti Imana urabibona nzo kwisonzesha ikindi gihe. Ahubwo ico gihe nyene nico wari ukeneye kubwira mu mubiri wawe uti Imana ishimwe, urabibona biriya ntavyo ukorako. Urabibona biriya ntavyo ukorako. Naho utera induru gute ntukorako. Umubiri wawe ukamenyera kumva yuko ubwiwe n'impwemu yumvira. Imibiri yacu nikicumvira ico mpwemu avuze. Kubera iki? Twarayiragaburiye, turayiryosha, turayiryohereza, turasubira turayiryohereza. Ariko nashaka kubwira ngo umubiri uraguhinduka. Umubiri uraguhinduka. Naririmbiye abantu ejo akaririmbo nize kiringara kavuga nzoto nzoto oyo kisina isoni, nzoto nanga nzoto oyo kisina isoni, nzoto nzoto oyo kisina isoni. Mumvise mwiki isoni? Murazi ico gasigura? Ewe mubiri urantejeje uramaramaje, nteje isoni. Umuririmbyi agaca abandanya avuga, waransavye amavuta meza sinayaguhaye. Ntiwasavye gufungura ibitwo kurya tumeze neza sinatuguhaye. Kubera iki none uri kuramaramaza gutya, uragwaye ugomba upfe uraboze? Kubera iki umaramaje gutyo? Nakwambitse impuzu nziza aho useruka mu bantu ukavuga bati ngujya arashitse. Ariko kubera ko umaramaje wa mubiri we. Inkuru ndabaha nuko uyu mubiri ni wawe uryohererwa ukawunezereza ukuntu kose ukemera kurengera ijwi rya mpwemu, uzogutera isoni, uzokumaramaza. Nacu udashobora kuwukorera ngo uhage. Umubiri ntuhaga, ntuhaga. Wavuye mu ivu uzosubira mu ivu. Nico gituma n'ivyo ushaka byose ni vya hehe. Ivyo ushaka byose ni ivyo ngaha. Ariko impwemu yawe nashaka kwibutsa ko impwemu yawe irondera ivy'ijuru. Inyote w'ivy'ijuru. Ishaka ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana bibiri mbwira ngo namahoro, umunezero no kugororoka. Ivyo nivyo uri kurarondera. Urashobora kubwira umubiri wawe uti uno munsi sindisonzesheje, naco ndaguha. Ivyo ushaka navyo ndakwemereye. Haba imfungurwa n'izindi nzira zose. Urashobora kwisonzesha tutaretse imfungurwa, urashobora no gushiramo n'ibindi. Banga uno munsi twishwe nuko bidashobora kurenga tutari ku marezo sosio. Amarezo sosio naje nishizemwo yaradutwaye umutwe. Ugira ngo uri kurasoma Bibiliya ukumva ngo gaco hindukira. Ugira ngo uri masengesho ukumva vibrate, kweki imishira muri vibrate dabo. Kushira muri vibrate mu kuvuga ngo sinze kuderanja abandi ariko nze kumenya ko. Kubera iki? Bamwe bamaze gutwagwa n'amaterenovela, amaseri. Seri ihari naho korale yo bitangura sangapi umunsi arayisiba kubera seri. Saison birakeneye ko twisonzesha amaseri. Haleluya. Birakeneye ko twisonzesha amarezo sociaux. Birakeneye ko twisonzesha ibintu byose wumva ko bishobora kurengera ryajwi ry'umutima rikubwira ngo urakeneye Imana. Ni igiki kiro kirahungabanya umutima wawe kikagutuma umenga ntiwabayeho. Hari abantu no munsi iyo badakoze ku telefone yumva umenga umunsi ntubabayeho.
bica bigereza kuma kwiyumvira mbega abakristo ba mbere bari babayeho gute, ubuzima bwabo ko tuvuga ngo turashaka kubona Imana igaragara nk'uko abigishwa bayibonye igaragara. Nous sommes prêts à payer le prix. Mbega turiteguye kuriha ikiguzi barishe? Cyangwa uno munsi turavanga tukavangirwa, nta discipline yo kubwira umubiri wacu utihagarika. Umunsi umwe nari nkiri umusore ndi muhira, nisonzesha kuryama ku gitanda uko igitanda cye gitanguye kunkwega, numva yuko ntashaka no kukivamo. Ndavuga nti ubu rero ngiye kurara hasi, sasa hasi ndara hasi. Sinyine byagenze, mama rugurura asanga naraye hasi. Muca mubyumva nawe, nasa n'uwataye umutwe, nasa n'uboneka nk'uwasaze, ariko nari nzi igituma naraye hasi, kugira ngo mbwire umubiri wanje ngo si iminsi yose uzokamuronka igitanda, kandi igitanda sico kingenga, ndashobora kwemera kuryama hasi. Nico gituma n'igihe tugiye muri mission baradusasiye ubwatsi, abo twajanye mu mission henshi baradusasiye ubwatsi mu ishengero, tukarara neza, tukarara tuvugana n'ijuru. Haleluya! Ata gitanda, ata matera, ata dodoma ihari. Nigiki gishobora gufata umutima wawe kikakubuza gushobora kumva yuko Imana ikurutira ibindi byose, kikubera ikigirwamana. Urakeneye umwimenyerezo nk'umwigishwa wa Kristo, urakeneye umwimenyerezo wo guheba, wo gusiga, renoncement, kwikunkumura ibikwigisha kutumvira Imana. Nari mpereye kuri kintu c'amasengesho no kwisonzesha. Niwamenyera kwisonzesha, ukisonzesha ibintu bitandukanye bivanye n'ivyo urimwo, n'ivyo ubona bigomba gutwara umutima wawe, uzoba uri kurabwira umubiri wawe yuko udakwiye kukuganza, ahubwo uganzwa na mpwemu w'Imana, abwirikana na mpwemu wawe kuri umwana w'Imana. Cya kabiri, discipline yindi dukeneye ni discipline y'ijambo ry'Imana. Gusoma ijambo ry'Imana ni umwimenyerezo. Bibiliya itubwira ngo amajambo y'Imana bari muri mwebwe agize iki? Agwiriye. Ngo mumenye uko mushobora kwishura umuntu wese ababajije. Amajambo y'Imana akeneye kuba muri twebwe. Iyo utewe n'umugwanizi, nashaka kubwira ngo azokoresha n'amajambo bavuga ko ari y'Imana, ariko yahinduye sense. Ni iki kizotuma ushobora kunesha igitero cy'umugwanizi? Atari uko uzica Imana ivuga. Soma ijambo. Ufise discipline yihe yo gusoma? Soma ijambo. Soma ijambo ry'Imana, ririmbure ko, rifatira umwanya, sangira na bene data, muvugane ko. Bibiliya itubwira ngo vugana na za zaburi, amatazirano, mukomezanye mu vy'imwemu. Discipline ya gatatu, ndakeneye kubana na bene data. Murumva kwifatanye niyo ya kabiri. Iyo mpuye na bene data, tuvuga niki? Sisaku. Sisaku. Simidugi harawe. Bajene, haleluya. No. Sabubatse ibi, sabafise ibi, ariko ibyo tuvugana nibiki? Mbega ubuzima bwawe urikomera gute? Ni hehe uheruka kuronka intsinzi kucari kikubangamiye? Ni hehe uri kuravuga ishimwe ry'Imana? Ishimwe ry'Imana rihore mu kanwa kacu. Birashoboka, ariko raba abo mugendana. Umwanya mwinshi muriko muvuga iki? Iyo ivyo muriko muravuga bidaza gufasha ubuzima bwawe gukura, ntuzoguma huri, ahubwo uzosubira inyuma. Mu bwami bw'Imana nta kuguma huri. Utari kutera imbere ugira iki? Usubira inyuma. Niko biri. Kuko abandi bariko baravansa. Fatanya rero n'abizera, musangire, muremeshanye, mukomezanye. Iyo tuvuze yuko dukwiye kuba mu miryango mito mito nk'amaselu famille, nico gituma abantu bakwiye kubana ngo baterane intege. Biranezera iyo numvise yuko mu bibazo nariko ndacamwo selule yanje famille yansengeye, ndumva ko nkomejwe. Ariko kandi iyo ndiko ndasangira, turiko turasangira
ijambo ry'Imana ndumva ingene Imana iganiriza ubuzima bwabo, nkumva binteye intege. Dusigaye dufise modere ya gikristo kiri personnel. Singeno chita. Igikristo cha personnel. Ni jewe na mimi na Mungu tu. Bigenda bikura aho umenga umuntu aje kwironderera Imana yiwe biraheze ace yigendera. Oya, hari urugeze utazoshikako igihe utazokwemera gusangira no kubana na bene data. Yesu yavuze ngo uko wa munsi wegereza mushishikare mugira iki? Mukoranira hamwe. Kubera iki? Hari nguvu, hari inkomezi mu gukoranira hamwe. Abene data, ni discipline iri kwiratakara. Ubu Kristo dusigaye dufise ni bwa bukristo tumenga dutwara agakiza kacu ukumenga na kacu konyene, nta wundi ukeneye gusangiza ivyo dufise. Ni kibazo. Reka ngarukiriza mu vyerekeye discipline. Ariko nashaka kubabwira ngo Bibiliya imbwira ngo iyo mbaye neza muri izi discipline spirituelle, muri iyi myimenyerezo, bikomeza ukwizera kwanje kugashikama, kuko birimbwira mu Baheburayo 10:38 ngo umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Uko kwizera ndakuronka gute? Nuko nize gusoma ijambo ry'Imana nkaryizera, nuko nasenze nkabona Imana inyishura, nuko nasenze nkabona bene data turi kumwe dufatanye umugendo bariko barankomeza. Umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Turakeneye ukwizera muri ino si. Uno munsi abantu bose bafise ugukekeranya, huzuye ugukekeranya. Ama message yose ari mu gukekeranya, gushika naho bashobora kubaza Bibiliya, mbega iyo ni inkuru yo kwizerwa? Kuko hose hari amakuru atari yo kwizerwa. Huzuye ugukekeranya. Iyo nsomye Bibiliya numva umenga nayo sindayizera nkuko nategezwa kuyizera. Ico kibazo ni ikihe? Ni kibazo cyo kwizera. Turakeneye ukwizera, kuko kwizera niko kuduha kunesha. Yohani wa mbere igice cya 5:4 umvirize ngene havuga ngo kuko icavyawe n'Imana cyose kinesha isi. Iyi niyo ntsinzi yacu yatsinze isi. Ni iyihe? Iyi niyo ntsinzi yacu yanesheje isi. Iyo ntsinzi yanesheje isi, yatsinze isi ni iki? Ukwizera kwacu. Ndakeneye kimfasha uko kwizera kwanje gushikama. Ari discipline yo gusenga, ari discipline yo kubana na bene data, ari discipline yo kwisonzesha, ari discipline yo gusoma ijambo ry'Imana. Ndakeneye kiza gutuma ndonka ya ntsinzi yanesheje isi, ariko kwizera. Ukwizera kuzotuma mbaho hagati mu mipfunda nkabandanya. Ukwizera kuzotuma naho abantu bose bona nizera yuko Imana itazonta. Ukwizera kuzogumana nanje n'igihe abantu bose bazoba bavuye mu nzira y'Imana, kuko ntazoba nizera abana b'abantu, zoba nizera Imana. Umurongo wa 13 uvuga gute? Tito 2:13 haravuga ngo twitega ivyizigiro vy'amahigwe. Uyu mwigishwa ari muri urugendo afise kwitega, afise ivyizigiro, afise ntagenda abaho uko isi ishaka kwabaho, ariko agenda afise ivyizigiro vy'amahigwe no kuzoseruka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Niwe Mana yacu ihimbaye n'umukiza, yatwiguze kugira ngo aducungure, adukure ko ivyo twagabitanije vyose, kandi yihumanurire ubwoko ngo babe icibare ciwe, bagwanye ishaka ry'ibikorwa vyiza. Shaka usubirire mu 13. Twitega ivyizigiro vy'amahirwe no kuzoseruka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Kuzoseruka kwa la gloire de Jésus Christ. Niwe Mana yacu n'umukiza. Shaugezaho. Bega abigishwa ba kino gihe turacagenda twiteze ukuzoseruka kwa Kristo Yesu.
canke iyo hari akabazo kabaye ukoma induru uvuga uti ndapfuye ntarongoye, yo nari mpfuye ntarongoye, intumbero yawe ni iyihe? Kurongora. Hanyuma yo nari mpfuye ntasize abana, ntasize urubyaro, intumbero yawe ni iyihe? Gusiga urubyaro. Ubuzima bwacu bugarukira ku byo tubona ngaha, ubuzima bwacu ni bubi, ni buto. Ariko umwigishwa wa Yesu ikimutuma ashobora kwihanganira imibabaro ariko ahura nayo nuko ivyiwe bitagarukira ngaha, ivyiwe bigarukira mu buzima budashira, aho yiteze ukuza ku mwami wacu. Bamwe Yesu yobagisha inama ati ubona noza ryari, ubona nogaruka ryari, kuri wewe wifuza ko noza ryari? Ni bake bovuga bati n'ubu nyene shakuze. Abenshi bovuga ngo banza urindire, nari mfise umugambi uyu n'uyu n'uyu. Ni naco gituma iyo agomba kumva yuko iherezo ry'isi rigomba kuba, abenshi bavuga ngo oya ngo ntibizoshika, ngo Imana itashikanye muri aya masezerano. Imana ivyo yavuze izobishitsa. Mbega hagati y'ivyo yavuze kuri wewe no kuza kwiwe ni ikihe gikwiye kuja imbere? Mbega ushatse kuvuga yuko rirya sezerano ryawe rya kakantu wasaba ukemererwa niryo rishobora guhagarika umugambi wo kuza kwa Kristo ku isi? Mbega igikuru ni ikihe? Nuko ushika muri ako kantu wasavye kandi wemerewe, canke nuko ubana nayo ibihe bidashira? Yesu ushaka zoze ryari? Hariho igituma uvuga umwanya uwo. Ariko kandi turakeneye kwiyumvira ubuzima bwacu, turafise ivyizigiro vyo kuzobana nawe. Uko ivyizigiro vyo kubana nawe bikomera, niko intambara utera ngaha igenda igabanuka. Agasubiramo, uko ivyizigiro vyo kurondera kubana nawe no kuza kwiwe biba vyinshi, niko ibigutera intambara n'izo utera wewe nyene bigenda bigabanuka. Kubera iki? Kuko uri kurondera kubana nawe, ntushaka ibishobora kuza ngo bikononere rendezvous ufise idasanzwe yo guhura na Kristo Yesu. Abo turi kumwe, haleluya. Ndumva ko turi kumwe n'abantu. Ngiyi ntumbero y'umwigishwa wa Yesu. Yesu asigavuze ati ndagiye ariko nzogaruka kubatora, kugira ngo ahondi muze mubane, nze mbane namwe. Kuva ujya munsi ishengero ryategerezwa kuba ririko rirakora, mugabo giteguriye kugira iki? Kugaruka kwiwe. Ariko no munsi ndiko turakuvuga, tuvuga imigambi dufise. Iyo migambi turakwiye kuyivuga, mugabo tutibagiye yuko araza vuba. Hari uwo mbwira ubutumwa, reka ndamubwire umunsi wo kumva yuko ubuzima bwawe buzohera kuwa kabiri. Kuwa kabiri uza Imana ikakugendera iti tegura kandi ubimenye kuwa kabiri ndaza kugutwara. Wokora iki kuva no munsi gushika kuwa kabiri? Abantu bamwe boca biyugarana bagasenga kugira ngo bezwe. Sinshaka ikinyanduza. O telefone abantu bose, yo mumeze gute? Oya jewe ubu naraguhariye, nta kibazo mfise nawe, nukuri nta kibazo mfise. Ndafise ibiro 10 vy'umuceri, ndashaka guhamwo igice, ibiro 5 wo vyakira. Telefone yawe yoba yuzuyemwo amajambo meza, ariko kandi bamwe ngo bokwiyugarana kugira ngo ntibave bandura. Nashaka kubaza, icyaha ucugarana n'umuryango? Nka wa wundi yavuga ngo ugara irembo imibu ntiyinjire. Icyaha naho gica, ntumenya aho caciye.
ariko ubuzima dufise bwohimbara imana nubwo tubanamwo iminsi yose twizera Kristo Yesu. Aje uno munsi, haleluya, aje ejo, haleluya. Ariko kandi hari n'abandi bavuga bati kuva uno munsi ko numvise ko nzotaha mardi, ubu na wa muntu natinya kubwira ubutumwa ngomba nje kumubwira, ashaka ntuke, ashaka nkubite. Mwibarabara hoboneka abantu bariko bavuga inkuru nziza ya Yesu. Yesu araje. Mubuzi, mu mashure, mubuzi abantu bofungura amahera bahembwa gusa, aya yandi atarimwo. Amashuri abantu bokora ibibazo babajijwe baravye ku gipapuro cabo atahandi baravye, kuko mardi n'urubanza. Gerageza wiyumvire, kubera iki none woca uhindura uko ubayeho udakwiye kubibamwo uno munsi. Yesu icyo agomba cyanyuma nagomba kuvuga ni iri jambo yavuze ngo kubw'icubahiro ciwe. Yipfuza ko abantu babaho ubuzima buhesha Imana icubahiro, buri purifié, sanctifié, zélé pour les œuvres bonnes, bufise ishaka yo gukora igikorwa c'Imana, bunezererwa gukora Imana uko biri kose. Aba bantu ibiranga umwigishwa n'ubuntu yagiriwe bumutuma yiga imyimenyerezo imutuma agenda ahimbaza Imana, iherezo rya vyose akazokorera Imana bigahesha Imana icubahiro. Babandangirize ngaha, hariho ivyangombwa muri urugendo rwacu. Ni iki cotuma uno munsi Imana ishobora kuvuga nka rya jambo yabwira abariko barumviriza igihe Yesu yaragiye kubatizwa? Jambo ryaravuze ngo nguyu umwana wanje nkunda, agagira iki? Akampimbara. Iryo niryo jambo twari dukwiye no kuvugwako na twebwe twitirirwa izina ryiwe. Kw'ishuri ndimwo nari nkeneye kwitega ko Imana ivugana nanje ngo nguyu umwana wanje nkunda, ujya yiga muri seconde cyangwa ujya ari muri bac, ngujya arampimbara. Wabonye umuntu umwana wanje nkunda muri rya service yo muri obere, ujya mwana wanje arankunda, ndamunezerewe. Nimba Yesu yaranejereje umutima w'Imana akaduhamagarira natwe gufata urwo rugendo rwo guhimbaza umutima w'Imana, birashoboka ko natwe duhimbaza Imana. Garuka ku myimenyerezo twatakaje, discipline twahevye, zadukomeza zigatuma tuba abizera kandi abataraba ivyaha gusa, ariko barondera ubuzima bwabo guhimbaza Imana. Munyemerere duce bugufi senga Imana. Mira,
igiki wokora uhesha Imana icubahiro? Ni igiki Imana igomba wihesha icubahiro? Mbega ubuntu yatugiriye bwoba hari ico buriko burakora ku buzima bwawe? Mbega ugupfa kwiwe ku musaraba hari ico kwamaze ku bugingo bwawe? Mbega igikorwa yakoze kiriko kirakogwa no ku mubiri wawe? Ivyipfuzo vy'umubiri mbega birakunesha canke urabineshesha ubuntu bw'Imana? Ndakeneye ubuntu bw'Imana. Ariko kandi ubuntu bw'Imana bwaraserutse ngo buduha agakiza. Nashaka kubwira umuntu wese ataragira imigenderanire yiwe n'Imana waho ubugingo bwiwe Kristo, nawe amuha agakiza, aharira ivyaha vyiwe, amuha ubugingo budashira. Ushobora kuba uri ngaha ugenda n'urubanza rw'ibihe bidashira, ugenda no kwagirizwa mu mutima, kandi nivyo kuko igikura kw'ivyaha ni imbabazi uronka mu kwizera no kwihana, ukizera Kristo Yesu igikorwa yakoze. Wewe wumva yuko ushaka gutunganya n'Imana, ugasubira mu bucuti watakaje, ukaba umwana w'Imana, ukamuha ubugingo bwawe, akaharira ivyaha vyawe, akakwandika mu gitabo c'ubugingo. Nashaka aho wicaye uduze urutoki mfashanya nawe gusenga. N'umunsi wawe, n'umwanya wawe, n'igihe cawe cuko nawe ubuntu utabugisha ubusa. Uri hagati yacu ukeneye agakiza, uguharirwa ivyaha no guhabwa ubugingo budashira. Uduze urutoki hama dufashanye gusenga, kuko sije ndabutanga ariko ni Kristo yapfuye ku musaraba, niwe aharira, niwe yambika, niwe akiza. Haleluya, haleluya. Duze urutoki. Imana ihezagire wadugije urutoki. Imana ihezagire mama hariya. Imana ihezagire mama kandi. Haleluya. Ubuntu bw'Imana bwaraserutse kugira ngo buzanire uwizera wese agakiza. Uwizera wese agakiza. Haleluya, agakiza, ubugingo budashira, uguharirwa ivyaha n'ubugingo budashira. Nashaka gusaba abadugije intoki muhaguruke aho muri, dufashanye gusenga. Uri hafi yiwe amufate ku bitugu, dufashanye gusenga. Uri hafi yiwe yuhagurutse amufate ku bitugu, bashobora guhaguruka nawe ukamufata ku bitugu, dufatanya gusenga. Haleluya. Mwami Yesu, turagushima ku buntu n'imbabazi vyawe ugirira uwo wese akujeko. Kino gikorwa cyo kwemera guhaguruka nuko bahisemo gushira ivyizigiro vyabo muri wewe, bakuye amaso yabo kubihera, ku vy'akanya gato. Ubuntu ni wewe Kristo Yesu, waraserutse ngo turonka agakiza. Mana ndasengeye wowe wese Mana yahagurutse ahitamwo gusiga ivyaha vyiwe no kuvyihana, ndasaba Mana ngo umugenderere mu buryo budasanzwe. Kuri ino ngingo yihaye umutima, umugendere mu buryo budasanzwe. Ndacagaguye inkomezi zose z'umwiza zaherekeza ubuzima bwiwe, zikamwereka yuko ari bidashoboka, ariko umutahuze Mana ko bidashobokera abana b'abantu bishobokera wewe. Mu izina rya Yesu ndasavye mpwemu wawe Mana amugendere mu buryo budasanzwe, atahuze ubuzima bushasha yakiriye igihe yahitamo guhaguruka no kukwizera. Ubahindure Mana abana bawe, ugaragaza ubwiza bwawe mu mitima yabo. Mu izina rya Yesu dusenze, amen. Muze kurondera kubonana na Pio, hari ijambo rigufi aza kubaganiriza. Ishengero twahaguruka nk'ishengero turagiye gusenga, kuko gusenga kuradufasha. Isengesho ryacu ni Mana dushoboze kugendera mu buntu bwawe, ariko ubuntu butwigisha kwikunkumura ngo tuguheshe icubahiro. Haleluya. Mana dusahure, dutahuze, twigishe kugendera mu buntu bwawe, ubuntu budutuma twikunkumura maze tukaguhesha icubahiro.
reka dusenge. Mu izina ryawe mwami Yesu, turashima ku buntu n'imbabazi byawe byabonetse igihe wapfa ku musaraba igorogota. Watugaragaje yuko atacu utokora kugira ngo tubeho ubuzima buguhesha icubahiro. Robosa, mu izina ryawe mwami Imana, tuje imbere yawe turasaba Mana ngo ubuntu bwawe bubonekere umuntu wese, ubuntu bwawe bugaragarira umuntu wese uwari hano wese Mana yahisemo gushaka kuba umwigishwa wawe. Ndasaba ngo umugirire ubuntu bwawe, umugirire neza Mana, mu izina rya Kristo Yesu Nazareti. Ubuntu bwawe Mana butwigishe gusiga, guheba, kurekura, kwiyambura, kwikunkumura ibitugumako nk'ibyaha, maze tuguhesha icubahiro. Turakeneye kuguhesha icubahiro mu mvugo zacu, mu ngiro zacu, mu myiyumviro byacu, mu bikorwa byacu, bibi bigaragaza wewe Yesu. Hindura abitirirwa izina ryawe bagaragaze by'ukuri kuba arabigishwa bawe. Turakeneye ubuntu bwawe Mana butusunikira muri iyi masengesho, budusunikira mu buzima bwo kwisonzesha, budusunikira mu buzima bwo gusoma ijambo ryawe. Turagukeneye Mana, kandi twizeye ku buntu bwawe Mana buzoshishikara kubana natwe, bukatwigisha kuguhimbaza mu byacu byose. Wakoze mwami Yesu, wakoze kuko igikorwa watanguye muri twebwe uzokibandanya gushika ku iherezo ryacu. Natwe twiteze ukugaruka kwawe, ariko tukikurindiriye utwigishe Mana kubaho ubuzima buguhimbaza. Ni mu izina rya Yesu dusenze dushima. Amen. Amen.